ubwa mbere abantu no kumenya mbega uhuga wiki kubera iki. Leta y'u Burundi yugaye urubibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda ku bantu baca hasi bagenda ku isi udashizemo baza n'indege kugira ngo vyorohe kugenzura uruja n'uruza rw'abantu banyuragiranwa bava mu Rwanda binjira mu Burundi canke mu Burundi baje mu Rwanda bashobore kumenya neza mbega ni bandi bariko baraza. Ibi rero mukibuka ko vyatewe nuko ibi habaye ubugizi bwa nabi bw'umugwi w'iterabwoba wa Red Tabara akatari gake, hanyuma uruja n'uruza rw'abantu bigatuma rimwe na rimwe utamenya mbega baba bariko baraza n'abagizi ba nabi canke sibo. Hanyuma Red Tabara nayo bikaba vyaragaragaye kenshi nkuko na leta yagiye bishikiriza mu matangazo yuko icicaro gikuru c'abayitekera umutwe kiri mu Rwanda. Ibi rero birasaba yuko haba ubwitonzi bukomeye kugira ngo Uburundi bushobore gukingira abarundi ivyo bitero vy'imigwi y'iterabwoba. Hoba hariko haraba ibiganiro? Oya, nta biganiro, ariko nkuko mubizi urongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko uno munsi mu vyajejwe canke mu vyafise nk'ikivi harimo gushobora kuganiriza kumviriza abarongoye ibi bihugu bihurikiye muri uwo muryango. Ico rero yo kibaye so kuvuga ngo abaha biganiro hagati y'u Burundi n'u Rwanda, ariko haraba guhanahana ivyiyumviro, guhanahana, kuko uyu mukuru w'uyu muryango wa Afrika y'ubuseruko mu vyajejwe harimo ko akarere gatekana, umuryango utekana, kandi imigenderanire ikaba myiza hagati y'ibihugu. Rero ariko arumviriza abarongoye u Rwanda, arumviriza abarongoye u Burundi, arumviriza n'abandi barongoye ibihugu biri muri uyu muryango. N'ubu nyene naho yokumviriza u Burundi akabaza ati mbega kubera iki mugaye imbibe, u Burundi cyatumye bugara imbibe busubiramo vya bindi nyene bwasavye u Rwanda ko rutanga bari abantu bahagarariye uwo mugwi w'iterabwoba ko baza mu Burundi kugira ngo bacirige urubanza. Rero n'ubu naho yoba ari umukuru w'igihugu, mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, ariko arabumviriza ivyo Burundi bwamye bushikiriza kuva kera kugira ngo imigenderanire yewe gutosekara, nivyo bushikiriza ntaco vyokonona. Ejo canke hirya yejo bikubisa gashi bakavuga bati abo badusaba turabatanze bagende bacirige urubanza, nibaza ko atana kimwe vyokonona mu migenderanire. Hanyuma mugabo abantu bakamenya yuko umubano ni ikintu cyo guhozako. Umubano ni ikintu cyo guhozako iyo abantu bariko abantu babana baguma baganira, kandi ejo canke hirya ejo ushobora gusanga bagize bati ubu rero twanyuzwe turarungitse babani mwadusaba ni mu bacira urubanza, hanyuma bamaze kubacira urubanza ugasanga amahoro arasasagaye.